nico kiduha ingufu zijya dukoresha ariko kugira nawe naziguhe nuko nkora ikizira kuri wewe. Papa zeshobora ibyo kosa nkajya nokora mbere ndagiye. kugira ngo uturungike ngo tuze kugukwera hama tuveyo ngo vyahindutse. Asha waradukoreye ko kweri byiza by'abagabo ariko ibyo sinobigaraka ka hanini. Ico nagutumiyeko nyambuzi yuko jewe ndi so wanyu canke no bana so wawe numve yuko warongoye canke ufise umukunzi vuba bwangu tuze kugukwera bigikunda. Naye handi hoho abantu muri iki gisagara barahwera izi nkoni za buri munsi kubitwa utazi ugukubise wayicara ukumva bigukwega uwagira ngo iki kindi ukoze ukumva ibintu ngivyo biraje. None ushaka tugore gute? Leta wacu mubwira ikintu kimwe. Iyo hageze ku ijambo ryo kurongora mba numva nyene n'umutwe watakaye, mba numva umengo sinkibaho, mba numva umengo nyene n'urundi runtu muriko murambarya kubera buriko nabigerageje vyanzaniye ibibazo. Akagumye bagumako kuri iyi si nta byoroshe bibaho, nta byizana birarondegwa. Wowe ikiriho rongora kuko igihe dusigaranye kiri kurushi, dusigaranye amasaha. Gerageza urongore kugira urokora iki gisagara. Hani urukufata ibyo kurongora kwiwanje nibaze birimo iki gisagara ukabihuza biriko birangora gutahura. Kurongora kwiwanje ni gute bishobora kugira ico bifashije muri iki gisagara kana amahoro. Uriko urancanga siriko ndagutahura. Byukuri niyo mpamvu twarindiye umanza ukuri. Aho ubona ndiko ndabivuga ubona harimwo ibintu byo kuvuga ngo dutebure. Je ntitwahora dutebura. Impamvu ndabikubwiye nuko nyogokuru wawe ari wo mama wanje hari ibyo yasize nkiragi bizohabwa umwuzukuru wiwe niyo yarongora, nayo umwuzukuru wiwe akaba ari wewe yabisize abiraze kandi akaba ari je nzobiguha. Niyo mpamvu ndakubwira urongore vyanke bikunde kugira ngo igisagara kironke incungu. Ubu niyo mpitahura ico ndiko ndazira. Ariko pamdogo mwarakoze kosa rimwe cyane. Ibi mwaka bimbari yakiri kare uravuze ko bisigaje igihe gitubwira ngo ibyo bintu bikunde. Cyembona kumbe na Diane eco yazitse biragaragara yuko bo mu rugo kwa Nkuba bariko baraharanira ivyo bintu sindabishikira. Ariyo mpamvu n'umukunzi wanje bamwishe. Umva kumbwira ikintu kimwe cyo numva umengo ndazose kandi ko ndumva ndacyafise chance za nyuma cyo kwirukora no kukiza ubuzima bw'abanyigisagara bo ngaha. Reka nko koshoboye kose iyo wimbwira hakiri kare n'umusazi nari kwene mwibaraba yataye impuzu yagenda asara nkamuhitana nkamuzana nkamurongora kugira ngo ayo mabanga ndashikemo. Reka nkabaganya amasaha mbwiye atarahera kugira ngo twirukange no kugira ngo turokore igisagara. Ngomba kumenya icyo nagusavye zovyemera ryari nje kukwatira kandi ugira imbaraga nyinshi kandi ubikora ubanguka ndakwatira kandi nzoguha imbaraga zikomeye. Papa nje simini yakwemereye nabanye impimba wamuhaye. Wewe wenzo guhindura isupu. Wewe nzo guhindura isupu. Ngana kubarire uje
witegure muri ino minsi mike nzogukorerako. Muri ino minsi mike wewe iyi si zokuronderaho yakobonye ikura. Nawe womenga nturi umwana wiwanje. Womenga ntuvuga mu muryango wanje. Je simvyari ntama. Urabona kagaye ka? Muri iyo nzu, wewe muri iyo nzu cyuhigayo. Kibere kandi kumva ngo uri kurasenga usengera hiyo ndakwereka. Mva Sifa ndakubwira ikintu kimwe. Nimba no banari maze kuza inshuro nyinshi hano hantu. Iyi nshuro itandukanye n'inshuro zose nari maze kuza hano hantu. Kuko nibinzaye. Ni ibintu byambaye cyane bikomeye bisuma ibyo nari maze kuza ngaha gukora. Sifa. Kuno mutumba nta numwe atazi ikibazo dufise hano hantu. Ndetse nawe ibimaze kumbako urabizi byose. Nibyo abaye kuri mwene wanyu twedukundanye barabimenye. Kandi azi yuko muhira bari barakoye Diane kugira ngo twubakane. Byukuri ikintu cyari kinzanye no munsi. Kandi unyakira. Ndashaka ko subira mu kibanza. Diane mwene wanyu yararimo. Umvura ibikomere. Mwene wanyu ahora mvura. Inyuma yo kuzunguruka isi hirya no hino ndondera abo nkunda. Nahuye n'ibimwanyi. Bashaka kumvunagurira umutima no kungirira nabi. Mbonye ko nogaruka iwawe. Kuko umuryango wacu washatse kunga ubumwe na mwembi. Umwe bwahora bukomeza. Please ndagusabye ntumakanye. Siyaki. Ntibikunda. Ushobora gute kuba warakundanye na Diane? Yarashitse yarapfuye. Kubera ko ibyo bintu byiyumviye ubu, utagiye kubyiyumvira kare. Wacugira gukundana na Jasmine. Uwo byagenze gute kugira muhebane na Jasmine? Yarapfuye. Siyaki. Nimba uzi ko ukundanye neza na Jasmine, bandaniza shisha kingorane teni zo kongera kuva ari iwawe garuka ngaha. Kuko hano ni kimenyesha neza yuko ba Jasmine hariko baba bariko barondamo muri runo rugo. Ndakwinginze. Sifa. Nuko ujya muryango mwawugize nk'Imana hano hantu. Mukomeza kuba inguvu mukubatiye. Ubu tuvugana je na Jasmine ntabwo dukundanye. Twarahebanye. Kandi nta mpamvu yo kumutinya. Ikindi kintu wowe utaruzi. Kuza ngaje kukurondera. Umuryango wanje wose urabizi. Kubera ko ibi ndiko ndakubwira ugomba kuvyumviriza. Namenye yuko kugira ngo kino gisagara kironka amahoro. Aruko je ntegezwa kurongora. Inyuma yo kurongora nkahabwa amabanga yo kugarukana amahoro hano hantu. Nazungurukije umutwe ndaraba hirya no hino. Umukobwa wawe mwizigirwa atobikirana nka Jasmine yagombye kunta mu manga. Nasanze yo bari wewe. None rero ndagusabe ntumbere ikigabo gutuma igisagara kiguma mu bibazo. Kandi wewe wari kumfasha tukagarukana amahoro hano hantu. Ndabigusabye cyane. Ndabigusabye cyane si. Iyumvire Diane yaragiye. So yaragiye. Mama wawe yaragiye. Abo bose ndakeka ko babaratwawe n'ababagizi banabo kuri no mutumba. None ubu ndiko ndagusaba yuko boza tukafashanya gukiza kino gisagara. Ushobora kurokora kino gisagara gute? Je nawe tubaye umwe. Niho ndo ubushobozi bwo gukiza kino gisagara. Ukomeze kunyangira nawe. Twese tuzohona. Siriyake. Nimbuzi yuko ibyo uri kurambwira kari by'ukuri. Kari je nawe dushobora gukiza kino gisagara. Nawe kabuzi yuko ibyo uri kurambwira ari seriye neza. Ushobora kubyemera. Oh.
ujya ninde mwari kumwe? washakiye Kuva aho nakubwiriye ko ndagukunda Sifa, ushaka ndabikubwire gute? Ushaka ndakubwire ngo iki? Imana yakoze kunyeretse. Jaja. Kidna nuba agendanye umwanda kuzuru. Yibaza ninjya havajya. Nagwanuye kuva kera onka kunyumviriza. Ubukoma wongera ukome. Kweli. Yo. Ndagwanuye jaja. Hebe ibintu vy'imiti ukanka wishinga papa. Jaja hebe ibintu vy'imiti ukanka. Ubusiri yake yaraguhevye aguhebana inkwano. Uyironkeye umukobwa akunda. Ukome wongere ukome. Uyu nkwano barayiguhebanye. Ndaguhanura. Jaja heba ukanka. Ubu wungutsiki. Erase. Funga umunwa. Kakimya. Ibi byose byagize papa. Niwe yakundereye ko. Kuko iyo tukwica tukakukuraho. Ibi byose nibiba biriko biraba. Erase. Ubu rero basha umugani ngo ntawe uginzoka ngo ananirwe n'umurizo. Sinokwemera ko nanirwa kukanyuma. Oya, je ndi mwene Nkuba, ntegerezwa kwiyemera. Bukiriho bwose nguma ndaburye kandi nzoburye, ndaburya inyama mbisi. Ndabigutera mu rushinge. narimva muko mwana ushaka kugukunda umuntu abasundi mukunzi Sifa. Akurazi ko ndagukunda pe. Kandi urabizi. Sivyo ndakwigisha. Nziko ndagukunda ariko nawe uri kurambwira ko ukundanye n'abandi kwera. naciye nibuka yuko kwanza unwa n'itabi cengiya bwo butanapanze neza. Naco gituma nacinda kwivanamo. Ubu narahindutse. Kare narambara ibirato, ubu nta birato nkicambara, ndibaza ndavye no ku maguru urabibona sivyo? Kijya gihe nari umuhuni barambona n'amataga ariko ubusuko biri. Ndagusabye Sifa kandi urabizi ko ndagukunda. Gabe, nta mpamvu ufise yo kunkunda. Kandi agusaba ugende. Kuzunyobokera inyuma nebiki. Bega kumagarara inyuma ngwagarare ngaye imbere yanje. Amusanze je ndiko ndategura ibintu byanje. Naringiye ndabe.
Naingia ndabe siri yake ivyarimo. Cenda abantu wantu nkaya kantu kanje. Tama waraye ukoze. Papa, ibyo waraye unkoreye ntabwo byigeze binezera na gato. Aha mbere ndatinya no kukuraba. Numva isoni. Muze nakubwire. Bijya twakoze. Nivyari bibi. Byari byo kutwongerereza ingufu. Iyumvire naho iyo abantu manze kukwica. Ubu yanari kubabuka kukwica. Twebwe no gukomeza gusa imitima yacu. No kuba batari basumba abandi. Ibyo byose bisaba umutima ukomeye. Ibintu bito nkabijya ntibigukanga. Sinzi ko naho bijya twakoze byaduhaye imbaraga. Inge ndakwereka karorero. Inge ninjira ngaha mu ruhome nkagaruka. Papa, kumbe warose ingufu zingana nkuko kose. Wabonye inga bigenda. Wabonye inga bigenda. Izi nizo mbaraga twaronze. Dufise n'izindi zisumbitse. Ubu na wewe uri gihambaye. Dana kwereke na wewe. Nawe bigira urara. Papa, je nibishoboka. Urabishobora. Wabonye. Abibonye byagenze. Aho rero bafite n'izindi mbaraga zirutizo. Ahubwo mfatira amarire ibyo narinje kugira nga urabona siri yake ibyarimo. Urabona yajeje kuresha mutoyi wa mukobwa twagira gatunga kandi urabizi ko nyene niyarongora gusa tuzoba twebwe tugize ingorane. Ahari cyo gukora nuko uyu mukobwa tumukorera ikintu gituma atarongo tumutevye gushikira bijya bintu. Sinzi ko nawe tegereje gukora ikintu mbere no kumwica umukobwa tukamwica. Agaturekana na siri yake kwanza umutewi wetu turawushira ku ziko. Ingenda abe kakandi kamwe kantwara. Agatungano kaje. Kuko bambari ati ngo nani nguvu kagira. Ngo nani rurasago kayigera kicisha. Ingenda karabe kwanza. Uyu sijeko. Kumera kuri kiwe nyuma ya jeko. Agira ibyo ngize. Akura agatunga kanje. Akana kagaye. Utegerezwa kumukorera.